Murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe tekinike woshobora gukoresha kugira ngo uve ku nkoko imwe ku buryo nyuma y'imyaka mikeya gusa iyo nkoko ishobora kuguha hafi amagara ng'igihumbi ku munsi. Ariko mbere ko dutangura n'ikiganiro reka mbaze ndakubaze kino kibazo. Mbega vyoba vyarigeze kugushikira ukiyumvira yuko umuntu ashobora gutangura afise inkoko imwe gusa hanyuma inyuma y'imyaka mike gusa igiye guhera agatangura gutora amagara ng'igihumbi ku munsi? Abantu benshi baravyumva ariko nuko batigera bavyemera. Bamwe nuko uzosanga baca bavuga bati ivyo ntibishoboka. Ariko ukuri nuko hari abantu benshi babishitseko kandi ntibatanguranye n'amahera menshi, batanguranye n'amafaranga make kandi barashika ku butunzi buteye ubwoba cane. Batanguye n'intambwe ntoya. Ikibabaje nuko abantu benshi bashaka gutangura ubworozi bw'inkoko ariko ntibashobore kumenya ahantu boshobora guhera. Bamwe uzosanga batinya biyumvira yuko kugira batangura ubworozi bw'inkoko bisabwa n'amafaranga menshi. Abandi nuko uzosanga bagura inkoko ariko haca igihe ugasanga zimwe zigiye gupfa canke ntizite amagi nk'uko bari bavyiteze. Ariko none vyogenda gute iyo umenye inzira ya nyayo yo kuva ku nkoko imwe gusa ukagenda wubaka ubworozi bwawe buhoro buhoro kugeza utanguye kwegeranya amagi menshi buri munsi? Muri iki kiganiro ndaza kukwereka intambwe ku yindi, amakosa ukwiye kwirinda n'amabanga afasha ubworozi kugira ngo bumere neza. Kandi ndagusaba kuguma unkurikirana kuva ku ntango y'iki kiganiro gushika ku mpera, kuko hari ikosa rimwe rikomeye abantu benshi bakora rigatuma bahomba kandi rishobora no gutuma nawe utakaza amafaranga yawe. Rero nimba ukunda ibiganiro nk'ibi bigufasha kwiteza imbere nuko ukora sabone ngaha kuri ukuri ku mafaranga. Hamaje ndiko ndagushikiza kino kiganiro Ntirampa Pascal. Reka rero twinjire mu kiganiro dutangurane n'intambwe ya mbere. Abantu benshi bakorera ikosa rikomeye bibaza ko kugira ngo batangure ubworozi bw'inkoko bategerezwa kuba bafise amahera menshi canke bakaba bafise ikibanza kinini. Ariko ukuri nuko ubworozi bwinshi bwagenze neza nuko bwatanguranye n'intambwe nto. Nimba ufise inkoko imwe gusa canke ukaba ufise inkoko nke, ntuvuge ngo ntaco zimaze, ahubwo izo nkoko nuzifate uzibone nk'intambwe y'urugendo rwawe. Icyo usabwa gukora ni ukuzitaho neza, uzihera amafunguro akwiye, uzihe amazi ameze neza kandi uzikingira indwara. Iyo utanguye gutyo inkoko zawe zitangura gukura neza, zigatangura gutanga umwimbu mwiza kandi wa mwimbu ushimishije. Ikintu gihambaye si umubare w'inkoko ufise uno munsi, ahubwo ikintu gihambaye ni uburyo uzicungera. Hari abantu bafise inkoko 20 ariko ntibaronka umwimbu ushimishije. Hari n'abandi uzosanga bafise inkoko nke ariko kubera bazi kuzitaho neza bagenda bongera umusaruro ku mwaka ku mwaka. Ariko rero kugira ivyo byose bishoboke hari ikintu kimwe abantu benshi birengagiza, kandi nico gituma inkoko nyinshi zitigera zita amagi menshi. Reka tukirabire hamwe mu gice gikurikira. Hari abantu benshi bavuga bati inkoko zanje ntizigera zita amagi menshi. Ariko ikibazo no kubwira nuko atari inkoko, ahubwo ikibazo nuko kiva ku mfunguro uha izo nkoko zawe. Inkoko ishobora gutanga amagi menshi ni ya nkoko ihabwa ifunguro ryuzuyemwo intungamubiri. Iyo ihaye ifunguro idakwiye nuko n'umwimbu iza kuguha utegerezwa kugabanuka. Niyo yoba ari ubworozi bwiza bw'inkoko ntishobora gutanga icitariye. Ikindi, amazi meza kandi asukuye ameze neza ni ngirakamaro ku nkoko. Ntukibaze yuko amafunguro yonyine ahagije ku nkoko. Inkoko ibura amazi irashobora kugabanya umwimbu w'amagi. Akarorero dufate nk'aho hari aborozi babiri, umwe afise inkoko 100 ariko aziha amafunguro akwiye n'amazi ameze neza buri munsi. Uwundi nawe afise inkoko 100 nyene ariko ntazigaburira neza kandi amazi ayahindura gake kabaho. Naho bose bafise igitigiri kingana c'inkoko, uwitwararika ifunguro n'amazi niwe azoronka amagi menshi kandi arushe n'uwo wundi. Nico gituma bavuga bati ntugaburire inkoko kugira ngo gusa zibeho, ahubwo zigaburire kugira ngo zitange umwimbu. Ariko niyo wowe uzigaburira neza, hari irindi kosa rikomeye abantu benshi bakora
arituma inkoko zabo zigwara zigahagarika guta amagi menshi. Reka tubirabire hamwe mu gice gikurikira. Hari abantu benshi bagura inkoko nziza bakazigaburira neza ariko bagasanga umwimbu umugabanuka. Akubera iki? Akenshi ikibazo kiba kiri kw'isuku. Inkoko ziba ahantu handuye, indwara nuko ziza, kandi nuko indwara zije ntizica inkoko gusa, zihita zigabanya n'umubare w'amagi wahora uronka ku munsi. Nico gituma isuku ikwiye kuba akamenyero ka buri munsi. Ico nokubwira nuko usukura ibiraro vyawe, ugahindura amazi buri munsi, ugakuraho n'ibiribwa wazigaburiye bimaze gusaza, kandi wubahirize imigambi yo gukinga inkoko indwara zawe. Akarorero, dufata aborozi babiri bose bafise inkoko 200, umwe yamasukura ikiraro kandi akingiza inkoko ziwe ku gihe, uwundi nawe ntiyitaho ivyo. Hashize amezi make gusa uwitwararika isuku abandanya kwegeranya amagi menshi, mu gihe uwundi atangura gutakaza inkoko imwe, inkoko ziwe zikagabanuka n'umwimbu ukagabanuka. Ubworozi bwiza ntibushingiye gusa ku kugaburira, ahubwo ubworozi bwiza bushingiye ku kugaburira, gukingira inkoko no kwitwararika amagara y'inkoko. Ariko hari ikindi kintu gikomeye cane gitandukanye umworozi asigara ku rugero rumwe n'ubaka ubworozi bunini. Reka tukirabire hamwe mu gice gikurikira. Hari ikosa rikomeye cane aborozi benshi bakora, bashaka gukura vuba cane, bagaca bagura inkoko nyinshi batari bwitegure. Ingaruka nuko amafunguro ashobora kuba make, isuku muri izo nkoko rigashobora kugorana, indwara, ubworozi bugaca busubira inyuma. Ukuri nuko ubworozi ntibukora ku muvuduko, ahubwo ubworozi bukora ku migambi myiza. Aho kugira ngo wihutire kugura inkoko 1000, banza umenye kwitaho neza izo nkoko nkeyo ufise. Nimba ufise inkoko 10, zitume ziba inkoko 20, inkoko 20 zibe 50, inkoko 50 zibe inkoko 100. Gutyo ukagenda wubaka ubworozi buramba, niho bizogushikana ku ntsinzi ikomeye cane. Akarorero, umuntu wa mbere yatanguranye inkoko 20, yongereza izindi buhoro buhoro akoresheje inyungu yakuye mu magi yatoye kuri izo nkoko 20. Hashize imyaka mike yaramaze kubaka ubworozi bunini kandi ubworozi bw'igitangaza. Mu gihe uwundi nawe yashatse kugura inkoko 50 azigurira icarimwe, kubera ko atari yiteguye, amafunguro yarabuze, indwara ziraduka, hamwe atakaza igice kinini c'ubworozi muri izo nkoko 500 yari afise. Nico gituma bavuga bati tangurira kuri gitoya ariko utekereze kinini. Ariko none iyo inkoko zawe zatangiye guta amagi menshi, wokora iki kugira ngo ayo mafaranga agufashe kwagura ubworozi bwawe aho kuyasesagura? Reka tubirabire hamwe mu gice gikurikira. Hari ikosa rikomeye cane abantu benshi bakora iyo batangiye kubona amafaranga avuye mu magi. Abaca bihutira gufata ayo mafaranga bakayakoresha mu bintu bidafise akamaro, bakayagura bya bintu bidakenewe canke bakayamara yose ntagire nimba basigaza. Ibyo nuko bituma ubworozi bwabo buguma ku rugero rumwe. Ariko kuri nuko amafaranga ya mbere avuye mu bworozi akwiye kuba ayo kongereza kugira ngo ubworozi bwawe bushobore gutera imbere. Nk'akarorero, nimba watanguye kubona inyungu, ushobora kugura ibikoresho byiza canke ukubaka ikiraro kirusha ubwiza ico wari usanzwe ufise, canke ukongerako izindi nkoko buhoro buhoro. Uko ugenda usubiza inyungu yawe mu bworozi, niko n'ubworozi bwawe bugenda bukuzanira inyungu nyinshi kurushiriza. Nico gituma uzosanga aborozi benshi batsinze batarya inyungu zabo, barazisubiza mu bworozi bakabandanya gukora umwaka ku wundi. Wibuke, ubworozi si ugushaka amafaranga y'uyu munsi gusa, ahubwo ubworozi ni kuba ku mushinge uzokuzanira umusaruro mu gihe kiri imbere. Ariko hari ikintu ca nyuma gihambaye cane, nico gitandukanya uwurambirwa kare ku bworozi n'ubugiramwo intsinzi imyaka myinshi.
Reka tubirabire hamwe mu gice gikurikira. Hari abantu ushobora kubona bagiye gutangura ubworozi, ukabona batangura ubworozi bafise inguvu nyinshi, ariko haciye amezi makeya gusa ukabona abo bantu baramaze gucika intege. Ukibaza uti mbega ibi bintu biterwa n'iki? Ikibitera nuko bipfuza inyungu nyinshi kandi bakazipfuza mu gihe gito. Ariko ukuri nuko ubworozi bw'inkoko busaba kwihangana. Nta muntu avyuka mu gatondo ngo ace atangura gutoragura amagare ng'igihumbi ku munsi. Nuko bishikwako buhoro buhoro, umunsi ku munsi, ukwezi ku kwezi, umwaka ku wundi. Akarorero dufate nk'umuntu afise inkoko 200, arazitaho neza, azigaburira neza, akingira indwara, akongera agasubiza inyungu yarose, akazisubiza mu bworozi bwiwe. Nyuma y'igihe gito nuko inkoko ziwe ziyongera, n'umwimbu w'amagi ukabandanya kwiyongera. Niko bikorwa. Ntukageranye intango yawe n'iherezo ry'uwundi muntu. Buri mworozi wese aba afise ahantu yatanguriye. Ic'ingenzi ni ugutegera intambwe imwe ku yindi, ukabikora buri munsi kuri buri munsi, kuko intambwe imwe ntoya isubirwamwo buri munsi niyo ishobora kukugeza ku mwimbu munini cane. Ariko none n'ayahe makosa atatakomeye ukwiye kwirinda kugira ngo ushobore guteza imbere ubworozi bwawe? Reka tubirabire hamwe mu gice ca nyuma c'ikiganiro. Nk'uko mwabibonye muri iki kiganiro, kuva ku nkoko imwe ukagera ku mwimbu munini si ibintu biba ku munsi umwe. Ni ibintu bisaba kwiga, bigasaba kwihangana, kandi bigasaba gukoresha neza ivyo ufise. Nimba utanguye buhoro buhoro, ukitaho inkoko zawe neza, ukongera ugasubiza inyungu zawe mu bworozi bwawe, nawe urashobora kuba ku bworozi bukomeye. Ndagira nkubaze kino kibazo: mbega wewe wotangurira ku nkoko zingahe? Andika inyishu yawe muri commentaire. Kandi nimba wakunze iki kiganiro, ntukibagirwe gukora sabone, ukande na like, mbere wanashaka n'iki kiganiro ugisangize n'inshuti zawe. Ikindi, nimba mukenera yuko nobakorera video idasanzwe isigura neza formule y'ibiribwa mwoshobora kugaburira inkoko kugira ngo zitange umwimbu mwiza w'amagi, nuko mwovyandika muri commentaire mukandika uti formule. Nimubimbwira muri benshi, video itaha niyo nzohita ndabakorera. Hamaje nako ndabashikiriza kino kiganiro, Ntirampa Pascal. Tukaba tuzosubira mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.